banywanyi ba Service Nicimpaye TV twongeye kubaramutsa amahoro y'Imana abane namwe. Twari tumaze igihe tutagira ikiganiro nk'iki kubera ibikorwa bitandukanye twarimwo, ariko uyu munsi twongeye kugaruka aho tugomba twongere tuvugane kuri vya biganiro biraba umuryango. Twari rero tubakumbuye. Uyu munsi turagomba kuvuga ku bijanye n'uruhara rw'umuntu wese mu rugo. Teme y'uyu munsi iravuga ngo uriko urangura ute ivyo ujejwe mu rugo. Ndasubiramwo, teme iravuga ngo uriko urangura gute ivyo ujejwe mu rugo. Nkuko rero mubizi, urugo rugizwe n'umugabo n'umugore. Iyo Imana imaze kubagirira neza, hamwe n'abana n'abandi baba muri urwo rugo. Abo nabo bashobora kuba bamwe twita abakozi, bashobora kuba ari umuryango w'umugabo canke umuryango w'umugore, canke abandi bantu bashobora kuba muri urwo rugo. Twibukanije rero, mu rugo umuntu wese arafise ico ajejwe. Umugabo arafise inshingano ziwe, umugore arafise ivyo ajejwe, abana barafise ivyo bajejwe, ndetse n'abo bose baba mu rugo barafise ivyo bajejwe. Kandi umwe wese mu bagize urugo, iyo aramutse atakoze neza ivyo ajejwe, urugo rurashobora kugira ingorane, rukaja mu kaga, ugasanga habaye gusambuka k'urwo rugo bivuye kuri umwe wese mu bajejwe urugo. Murazi kuva Imana irema umuntu, tuvyibukanije, Imana ikirema umuntu yaremye umuntu mw'ishusho yayo. Ijambo ry'Imana riratubwira mw'itanguriro igice ca mbere umurongo wa 27 ko Imana yaremye umuntu mw'ishusho yayo. Mw'ishusho y'Imana niho Imana yaremye abantu, kandi barema ari uburyo bubiri. Maze ngo irabahezagira iti nimurondoke, mugwire, mugabe isi, muyiganze. Mu nyuma ugiye mu ijambo ry'Imana riratubwira ingene Imana yasinzirije umugabo, imukuramwo akagufa, hanyuma ngo irakabumbabumba igakuramwo umugore. Ngo umugabo aza kuvyuka yisanga iruhande yiwe hariho ikiremwa ciza Imana yamuremeye, ngo acita umugore. Haleluya! Amaze ngo kwikangura abona umugore iruhande yiwe, ngo aravuga ngo aka nakagufa k'amagufa yanje, nakara k'amara yanje. Vyumvikana rero ko uhereye ico gihe Imana yari ishinze urugo, kandi imaze gushinga urugo, umwe wese yaramuhaye ibikorwa akora. Tugiye mu ijambo ry'Imana turabona mu Banyefeso igice ca 5 uhereye ku murongo wa 22 amajambo meza avuga ku rugo n'ingene umwe wese mu rugo ategerezwa kugira ivyo ajejwe. Uhereye kuri uwo murongo w'Abanyefeso igice ca 5 umurongo wa 22 haravuga ngo umugabo n'umutwe.
w'urugo. Umutwe rero utegerezwa kumenya ko ari umutwe, ko ibintu vyose vyo mu rugo atawundi bibazwa atari umugabo. Ni ukuvuga umugabo niwe representant legal w'urugo. Ivyo rero iyo umuntu ashinze urugo, umugabo ategerezwa kumenya ko ikintu ca mbere ajejwe ari uguserukira urugo. Muravyumvise, umugabo niwe representant legal w'urugo. Ivyo rero we ubwiwe ategerezwa kubitahura, kandi n'uwo bubakanye ategerezwa gutahura ko umugabo ariwe representant legal w'urugo. Ni ukuvuga naho vyobera gute, umugore ntashobora guserukira urugo atabivuganye n'umugabo, kuko amategeko niko anabivuga. Iyo basinye haba muri leta civile canke mw'ishengero, birazwi ko umugabo ariwe aserukira urugo, niwe mutwe rero. Na rya jambo ry'Imana niko rivuga ngo umugabo niwe mutwe w'urugo. Birakwiye rero ko mu rugo umwe wese amenya ico ajejwe. Umugabo twamaze kuvyumva n'umutwe. Ibiba mu rugo vyose nta wundi biza bigana atari umugabo, kandi umugabo ategerezwa kumenya ati jewe ko nitwa umugabo, ivyo njejwe nibi 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 nibi, akabimenya ko atawundi avyegeka ko atari we. Birashobora kugorana, ugasanga mu rugo umwe yitwa umugabo, umwe yitwa umutwe, hariho ibimunaniye, kandi nibisanzwe. Iyo umaze kubaka urugo, umugabo n'umugore biranditswe kandi niko bimeze, bacika umwe. Nico gituma haba gufashanya, ariko si ngomba kuvuga ko umugabo biba bimunaniye. Oya, mu vyo bajejwe naho hari icotirigana, umugabo aramenya ko ari ivyo vyose vy'urugo ariwe biraba, biri ku mutwe wiwe. Umugabo rero ikigira kabiri ajejwe nuko afise intumbero, inshingano yo gukunda umugore wiwe. Bibiliya niko ivuga, umugabo ategerezwa gukunda umugore wiwe, kumukunda nk'uko yikunda. Iki rero kirashobora kunanira abagabo benshi, ugasanga abagabo barikunda gusumba uko bakunda abagore babo. Urashobora kugenda ugasanga umugabo agiye mu kabare, arakubise aramiraguye amabrochette, umugore ariko ararya irengarenga. Kiba ari kimwe mu biriko birakunanira wowe nk'umugabo, kuko utegerezwa gukunda umugore nk'uko wikunda. Umugabo ategerezwa rero kugaburira umugore wiwe, ategerezwa kwambika umugore wiwe, ategerezwa kurondera ibimubungabunga vyose kugira ngo umugore abone ko aguwe neza muri urwo rugo. Ikindi Bibiliya ivuga ngo umuntu wese akunde umugore wiwe nk'uko yikunda, kandi ngo umugabo agire uwiwe mugore. Birumvikana ko umugabo atahuye yuko atawundi mugore ategerezwa kurondera atari uwo bari kumwe, rwa rugo rutegerezwa kugira amahoro. Umugabo agatahura ko ategerezwa kugira umugore umwe kandi akamukunda nk'uko yikunda. Umugabo rero ategerezwa afise ibintu vyinshi, murumva ko n'umutwe, kandi birumvikana
ni n'umwami muri urwo rugo. Ni ukuvuga rero administration yose y'urugo ijejwe umugabo. Umugabo niwe ategereza kwibaza mbega ejo tuzorya iki, mbega ejo tuzokora iki. Imigambi yose yo mu rugo umugabo iri ku gatwe kiwe. Ariko rero ntategerezwa kubikora wenyine, oya, kuko biranditswe neza ko bategerezwa kuba umwe n'uwo bubakanye. Iyo rero babaye umwe ni ukuvuga ko bategerezwa gusangira na ya migambi. Umugabo twavuze ko ari umwami, mugabo umwami nawe aragira iki? Aragira abahanuzi, aragira abakonseye. Umukonseye rero wa mbere ninde? Ni wa mugore wiwe. Mu bisanzwe nta mugambi n'umwe uriho umugabo yategerezwa gukora atagishije inama umugore wiwe, kuko niwe mukonseye wa mbere afise. Ivyo byose muri za nshingano z'umugabo, umugabo yategerezwa kubimenya. Ariko nongere ndabigaruke ko usanga abagabo kenshi bagomba gukora imigambi kandi y'urugo bonyene, ugasanga bafatanya mbere ahubwo n'abandi bo hanze imigambi. Hari ingo nyinshi zasambutse kubera ko abagabo kumbure bagize imigambi yabo atari y'urugo, ugasanga bafatanije n'abandi, umugore akisanga umengo yarakumiwe, kandi urugo ari entreprise igizwe bwa mbere n'umugabo n'umugore. Teme yavuze ngo uriko urangura gute ivyo ujejwe mu rugo. Turacari ku mugabo. Iyi teme iragutse kuko harimo ibintu vyinshi cyane tudashobora no kuvuga mu mwanya mutoyi, vyinshi vyagutse. Mugabo murazi intumbero ya Suavisi n'icimpaye nuko haba TV, nuko haba ingo nziza. Ingo nziza zivamwo ishengero ryiza rikomeye. Ingo zikomeye zivamwo n'igihugu gikomeye. Turi rero muri iyo ntumbero, ibi byose turondera ni kugira ngo rwa rugo rukomere, rwa rugo rube rwiza, rwa rugo rubemwo amahoro, rwa rugo rubemwo iterambere, rwa rugo rubemwo vyose hamwe, ababa muri go biyumva basanga baguwe neza. Twariko rero turavuga ku vy'umugabo, navuze ko tutobimara, ni vyinshi. Mugabo umugabo ategerezwa niba ashaka ko urugo rumera neza kumenya ko ivyo akora abikora ku neza y'urugo. Uwa mbere rero abikorera ni wa wundi yarondera nk'umufasha, n'umukenyezi wiwe. Reka tumere nk'abasimbiza, turaza kuza turabigaruka ko tugende ku mukenyezi nawe nyene twisunga rya jambo ry'Imana riri mu Banyefeso 5 uhera ku murongo wa 22. Umugore ategerezwa kubaha umugabo wiwe. Iyo niyo nshingano ya mbere ijambo ry'Imana ritubwira, kubaha umugabo wiwe. Nawe nyene ategerezwa kumera nka wa mugabo, ategerezwa kumenya ko atawundi ategerezwa gukunda atari umugabo, kubaha ubwa mbere atari umugabo wiwe. Ategerezwa gutahura ko umugabo ari we mwami wiwe. Kirahambaye. Iyo tugombye kugira abami babiri biratugora. Ivyo rero umugore ategerezwa kubimenya. Wa mugore we uriko urarangura gute inshingano z'urugo rwawe? Utegerezwa kumenya ko umugabo ari we mwami wawe. Aha Bibiliya yabivuze neza ngo nico gituma umuntu azoheba se na nyina
haleluya, akabana n'uwo Imana yamuhamagariye kubana. Ngo nico gituma umugabo azoheba se na nyina akabana n'umugore wiwe akaramata. N'umugore wiwe nuko ategerezwa guheba se na nyina akabana n'umugabo wiwe akaramata. Aha twibukanye yuko ingo nziza ni ingo ziba zishingiye kuri ya masezerano. Umuntu umwe wese akamenya isezerano yasezeranye. Iri rero naryo ni rimwe, nuko umugabo araheba se na nyina akubakana n'umugore wiwe akaramata. N'umugore nuko nyene araheba se na nyina akabana n'umugabo wiwe akaramata. Biri muri vya bindi dusinya iyo kuri wa munsi wa mariage. Turasinya muri leta kandi dusinya ivyo nyene ko tuzobana akaramata mu mahigwe no mu magogo. Ibi rero ntibiraba wa mutwe gusa, oya biraraba n'umukenyezi. Iyo rero ugomba urugo rwiza, iyo ugomba ko urugo rwawe ruzoba paradizo, utegerezwa gutahura izo nshingano zawe. Nabivuze rero n'umugore ategerezwa kumenya ko ategerezwa kugira umwami umwe, ategerezwa kugira umugabo umwe. Ibi rero navyo nyene biri mu bihora bigora abakenyezi. Navuze muri ya imigambi n'abagore barafise imigambi. Umugore iyaje akubakana n'umugabo nawe nyene hari usanga afise imigambi. Nabwire iyo migambi yiwe umugabo batahurane. Imigambi umugore afise ayibwire umugabo, umugabo nawe imigambi afise ayibwire umugore wiwe. Bigenze gutyo, iyo migambi ni haba hariho uburyo bwo kuyishira mu ngiro yose, bayumvikane ko bayikore ibe imigambi y'urugo. Umugambi w'umugore ntabwo avuga ngo umugambi nije nawuzanye, umugabo ngo avuga uko nyene ngo umugambi ni uwiwanje. Oya, iyo bamaze kugira urugo imigambi yose ibi migambi y'urugo. Kirahambaye cyane kuko umwe wese naravuga avuze ngo mfise umugambi wanje, urugo ntirushobora kugira nte kubakwa. Kandi mwibuke, niba mutasinye kimwe bita séparation des biens, muba mwasinye communauté des biens. No kuvuga ko ivyo mukora vyose mubikorera hamwe. Ndazi ko nka mu Burundi abasinya ivyo bita communauté des biens ni abantu bakeyi cyane, kuko benshi usanga no kubimenya atavyo bazi. Ugasanga rero statut ibagenga mu rugo ni communauté des biens. No kuvuga ko bashira hamwe ivyo bafise vyose. Bizogenda rero neza mu rugo umwe wese atahuye za nshingano ziwe. Umugabo, umugore inshingano ziwe. Umwami kugira ngo agire ubwami bukomeye nuko amenya ati iruhande yanje hariho umwamikazi. Umugore wawe numufata nk'umwamikazi azokwamikana. Nico kimwe n'umugore. Wa mugore we nufata umugabo wawe nk'umwami, uwo mwami azokwamikara koko. Ariko nugomba kumufata nk'umuyaya, nk'umuboyi, azoba umuboyi. No kuvuga ico tubiba nico tugira nte, nico twimbura. Ibi rero biraba umugabo kandi biraba n'umugore. Nubiba imbuto nziza uzokwamura imbuto nziza.
nubiba imbuto mbi uzokwamura imbuto mbi. Ibi rero umwe wese yisuzume. Wewe uriko urakurikirana Service Nicimpaye TV, wisuzume, mbega ndiko ndakurikiza inshingano mu rugo rwanje? Ikiyago mu rugo ni nkenerwa. Ikiyago rero kizanwa n'umugabo, kizanwa n'umugore, kugira ngo mwumvikane, mbega tugomba kujahe, turiko turajahe, urugo ejo tubifuriza ibiki. Nivyo vyose bituma nico kiyago kiba ciza, urugo rukamera neza. Iruhande y'umugabo n'umugore hariho abana. Iyo Imana yabahezagiye mukagira abana, abo nabo nyene bategerezwa kumenya, mbega inshingano zacu mu rugo nizihe. Ijambo ry'Imana ko niryo twamye twishimikiza, naryo riravuga ku bana, ko abana bategerezwa kumvira abavyeyi babo. Abana bategerezwa kubaha abavyeyi babo kugira ngo bagire amahoro, kugira ngo bagire umugisha, kugira ngo barambire no kwisi. Abana rero nabo nyene barafise uruhara kugira ngo urugo rube urugo rwiza. Iyo abana bifashe nabi, iyo abana bitwaye nabi, urugo rurashobora guhungabana. Ugasanga umugabo n'umugore hari ivyo batabona kumwe. Kubera iki? Kubera abana batakoze ivyo bategerezwa gukora. Ugasanga mu bana hariho abegamiye se, hariho n'abegamiye nyina. Ivyo navyo rero si vyiza. ni ukuvuga ko haba hariho amakosha aba yabaye, haba ku bana canke ku bavyeyi. Ugasanga rero umwe wese afise abamushigikira. Ivyo iyo bibaye birashobora gusambura n'urugo, kandi bivuye kuki? Kuri ba bana. Kandi twabonye ko abana ari umugisha, kandi abana nabo bafise inshingano. Aha nawe nyene n'abavyeyi barafise inshingano ku bana babo, ngo abavyeyi ngo ntibaratse abana babo, ngo barere abana babo babahana, bongera babahanura. Ni ukuvuga umuvyeyi ategerezwa guhana umwana wiwe, ategerezwa guhanura umwana wiwe, ategerezwa kuvugana na wa mwana vya bindi twavuga vy'ikiyago. Kandi ibi vyose biraba umugabo, biraba umugore. Hari igihe rero usanga mu rugo umugabo yigira sindabibazwa ku bana, canke umugore akigira sindabibazwa. Aho rwa rugo rwiza tugomba ntiruba ruri ruhangamye aho hantu. Abana rero, abavyeyi rero bategerezwa kuvugana ku bijanye n'indero y'abana. Ngomba ngere ku kintu citwa abavyeyi. Abavyeyi nabo nyene barafise uruhara mu rugo. Iyo umugabo n'umugore bafise amahirwe bakaba bafise abavyeyi, mbega abavyeyi bafise ijambo ringana igute mu rugo rw'abana babo? Ivyo navyo nyene ni ibintu bishobora gutuma ku bafise abavyeyi, yaba umugabo cyangwa umugore, iyo bagifise abavyeyi birashobora guhungabanya urugo. Aha naho nyene birasaba ko abavyeyi batahura, mbega limite zacu zigera hehe muri rurya rugo rw'abana bacu. Mu bisanzwe iyo usohoye umwana, ikirundi mbere kirabivuga neza, abasohotse. Ni ukuvuga
wa muvyeyi we ntubukija kurunguruka mu rugo rw'abana wasohoye, kuko birumvikana ko wagize nte wabasohoye. Aha rero naho nyene abagize urugo bataravye neza, urugo rurashobora guhungabana kubera imyifato y'abavyeyi. Abavyeyi bategerezwa guha umwidegemvyo abana bamaze gusohoka, ntibabe bakiraba, ntibabe bacinjira mu vyabo. Aha naho nyene nagomba mvuge iki, nagomba mvuge yuko hariho n'ingo zisambuka canke zipfa zitararabaho. Kubera iki? Kubera abavyeyi. Umuhungu n'umukobwa barakundanye, hanyuma hagera ko babwira abavyeyi babo imigambi bafise, abavyeyi bagaca baba intambamyi. Aha hari ingo nyinshi zapfuye zitarabaho. Kubera iki? Kubera abavyeyi binjiye muri izo ngo kandi no kubaho zitarabaho. Ibi navyo nyene kumbure tuzobigarukako, turonka akaryo keza ko kubivugako. Ariko nashaka nkuko nariko ndavuga inshingano z'umwe wese mu rugo. Iyo ufise kumbure umwe mu bavyeyi aba mu rugo rwawe, aha naho nyene mutegerezwa kuba maso, umwe wese agatahura ico ajejwe. Ntihagire uwikumirako, ntihagire uwikunda gusumba uwundi, kuko birakomeye. Nuko mutahura ko urugo ari urw'iwanyu mwebwe babiri n'abana bazokomoka kuri mwebwe. Ego abavyeyi barabareze, nibo babashikanye aho mugeze. Mugabo iyo hageze yuko mushinga urugo rwanyu, mutegerezwa kwiyubara, ndetse na ya dialogue twavuga mu rugo hagati y'umwami n'umwamikazi, hagati y'umugabo n'umugore. Iyo mufise abavyeyi mutegerezwa kugira nte kubivuganako. Mbega sinogurira impuzu mama, mbega sinurungikira amafaranga mama, bivuganeko. Kuko iyo mutabivuganyeko birashobora no gutuma urugo rwanyu rusambuka. Igikomeye rero, iyo dufate hariho umwe atagira abavyeyi, canke uwundi akavuga ati ndamufise niwasigaye reka ndamuzane ndamube hafi kuko nawe yarandeze, ni vyiza. Haba hasigaye rero ingene muraba ingene uwo muvyeyi muzomukorera ivyo ashaka, kugira ngo kumbure azopfe neza, kumbure azobona ati ndafise abana. Bisaba rero kubivugana kugira ngo rwa rugo rwanyu rubandanye neza, rwa rugo rwanyu rubandanye mu mahoro. Kuko aha habonetse ingo nyinshi cane zasambutse kubera kutumvikana kuvyo bokorera abavyeyi babo. Aha n'ababa mu rugo bose twavuze, ababa mu rugo iyo mufise abantu mutunze mu rugo, navyo nyene mutegerezwa kubivuganako. Nabo nyene bagatahura mbega bajejwe iki mu rugo, kugira ngo urugo rumere neza, urugo ntirusambuke kubera abantu mutunze. Hariho ingo nyinshi zasambutse kubera abo zitunze, baba batoyi babo b'abagore b'abagabo, canke abajyango b'abagabo babo. Hariho ingo zasambutse kubera iki? Abo baba mu rugo zabo. Ivyo vyose rero bisaba iki?
bisaba ko mubivuganako kandi mugashiraho amalimite, niho urugo rushobora kumera neza iyo abari muri go bose bamenye inshingano zabo. Nuko rero nabivuze ni ibintu vyinshi cane, ariko uyu munsi nari nagombye ko tuvugana ku nshingano z'umwe wese. Sinzi rero wewe mu rugo rwawe ingene bimeze, ariko uko biri kose tangura wiyumvire, mbega ndiko ndakora ibihwanye n'ivyo njejwe nk'umugabo, ivyo njejwe nk'umugore, ivyo njejwe nk'umwana, ivyo njejwe nkuba mu rugo kanaka kugira ngo urwo rugo rube rwiza. Aha ndiko ndavuga cane cane abagabo n'abagore. Urugo bwa mbere ni urw'iwanyu, kandi nimwagomba ko rumera neza bizobavako. Nico gituma mutegerezwa kugira nte kuruzitirira. Iyo muri abamenye Imana mutegerezwa gusengera urugo rwanyu. Umugabo atahure ko ategerezwa gusengera kurarira izamu urugo rwiwe, asengere umugore wiwe amuzitirije, iki ntigishike ku mwamikazi wanje, iki ntigife gishitse ku mwamikazi wanje. Umugore nawe nyene nuko nyene utegerezwa gusengera wa mugore we, utegerezwa gusengera umugabo wawe, umuzitirije, ubwira Imana ndashaka urugo rwiza, ibi bibi ivyo nabonye ahandi ntibishikire umugabo wanje. Iyo avyutse aja kurangura bwa butumwa bwiwe nk'umwami, umusengere, umushire mu biganza vy'Imana, Imana imuzitirire kugira ngo agume ari amahoro. Birahambaye cane. Wewe wamenye Imana rero biragusaba ko ugira izamu ku rugo rwawe, ku mufasha wawe canke ku mutware wawe. Ni ikintu gikomeye cane kugira ngo urugo rube amahoro, namwe muba amahoro. Utegerezwa gusengera abana, utegerezwa gusengera abo utunze mu rugo kugira ngo bikunde Imana ibaje imbere, ibarongore, ibayobore mu byo mukora byose. Nivyo rero nagomba mere nkurangiriza ngaha, mugabo twongere twibukanye yuko kugira ngo urugo rumere neza, kugira ngo urugo ruba amahoro, kugira ngo urugo rutere imbere, birasaba ko umwe wese mu rugo atahura ivyo ajejwe. Birasaba ko umwe wese abera amaso ivyo ajejwe. Birasaba ko umwe wese yereka Imana ivyo ajejwe, kandi asengera n'uwo bubakanye kugira ngo rwa rugo rushobore kuba amahoro, rwa rugo rushobore gutera imbere, rwa rugo rushobore gushika aho bifuza ko rushika. Bagwereke Imana, basengere imigambi, basengere umuhamagaro Imana yabahaye kugira ngo bikunde bigende neza. Nivyo rero twagomba turangize dusenga Imana, dusengera wewe kumbure hariho ivyatumye urugo rutagenda neza, ivyatumye utitwararika neza inshingano zawe.
reka rero dusenga Imana mu kurangiza. Data mwiza, twongeye kuguha icubahiro, ni wewe muremyi w'urugo, ni wewe watanguje urugo mu itongo ry'Edeni, kandi ukirema ugitanguza urugo warabwiye abagize urugo, urabahezagira, ubaha umugisha, ubabwira ngo nibarondoke, ni bagira umugisha. Turasengeye rero abo abagize ingo, harimo kumbure abo batariko barakora neza inshingano wabahaye, bigatuma ingo zitamera uko zagomba kumera. Turabasengere ngo bagire neza mu izina rya Yesu Kristo. Tahuza abagabo batariko barakora inshingano zabo, utahuza abakenyezi batariko barakora inshingano zabo, utahuza abana batariko barakora inshingano zabo. Ubaje imbere, ubayobore, ubahe gutahura ko ico babiba arico bazimbura. Ubagirire neza, ugirira neza ingo, kugira ngo ingo zibe mahoro, kugira ngo ingo zitekane, kugira ngo ingo zitere imbere, kuko nihaboneka ingo zikomeye niho hazoboneka ishengero rikomeye, ni naho hazoboneka n'igihugu gikomeye, igihugu giteye imbere, igihugu gifise abagabo n'abagore bakomeye bazi ico wabahamagariye. Urakoze rero kuri mwiza, kandi wumvise gusenga kwacu. Amashimwe, icubahiro birushize kuba ivyawe, ubu n'ibihe bidashira, mu izina ryawe Yesu Kristo. Turabashimiye rero bakunzi mwaduteze amatwi, kandi turizeye yuko hari ibyo mugiye guhindura mu ngo zanyu. Abariko barahungabana kubera batariko barakurikiza ivyo amabanga Imana yabashinze mu ngo, Imana ibagire neza, ibahe guhinduka, kugira ngo bagire ingo zikomeye, bagire ingo zirimo amahoro. Imana ibahezagire. Bye bye.